no musi tugire turabire hamwe abaririmbyi bashika ku ndwi bari ku mwanya wa mbere ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Guys, abo nibo baririmbyi bashika ku ndwi twatoye urutonde twatoye no musi bakurikiranwa cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Indirimbo zabo zakwijije umuriyoni w'amaviews mu kwezi kumwe. Akaba sabandi n'abaririmbyi bashika ku ndwi abubona ngaha ku rutonde. Abo nibo baririmbyi bakomeza gukanga abanyamahanga ndetse n'abandi cyane cyane ngaha mu karere ka East Africa na Africa, kuko n'abaririmbyi bakomeje gukundwa cyane bubaka amazina, bubaka ibihome na bomokwa. Ndababwira ati nico gihe utaragira subscribe, nico gihe ukore subscribe ku buryo ibiganiro bishasha byose bikomeze kugushikirira ku gihe. Uyu munsi tugire turabire hamwe abaririmbyi bashika ku ndwi, inomero indwi zakwijije 1 miliyoni, cyangwa mvuze 1 miliyoni mba mvuze umuriyoni umwe w'amaviews kuri za platform zabo za YouTube. Guys, bawo umuriyoni bakaba bawukwijije mu kwezi kumwe gusa, atarenga ko n'imisi. Nagire ndababwira ati rero ino munsi niho nazanye urutonde rw'abaririmbyi bashika ku ndwi ngaha mu gihugu cy'u Burundi bari ku mwanya wa mbere. Guys, nababwiye yuko jewe Japhali the Monster nzobazanira amateka y'umuziki w'u Burundi. Amateka nahandi uzoyasanga atari kuri Japhali TV. Muntu rero utarakora subscribe, nico gihe ukore subscribe ku buryo ibiganiro bishasha byose bikomeze kugushikirira ku gihe. Nico gihe rero unyaragase ukore subscribe kuri Japhali TV ku buryo ibiganiro byose bishasha bikomeze kugushikira ku gihe. Guys, ndababwira yuko ari je mu promoter, ari kuri vora y'ubu promoter, na undi mu promoter yegera nchako, kuko ni je mu promoter ntangura kumenya makuru mbere y'abandi, kuko nta wundi ari kuri vora, abandi ndabahetse. Ni jewe mbona aho ngeze nkababwira tururuka mbandanye, kandi ni wigera udiskita nanje ndakubwira tururuka mbandanye, ntiwigera udiskita nanje uharire nanje, kuko ni jewe chauffeur je drive waba promoter nga mu gihugu cy'u Burundi. Niyo mpamvu cyo no kubyaro cyose umuzocemere, kuko nta wundi ashobora kumenya makuru mbere y'abandi atari jewe the Monster, jewe Japhali. Nico ngenda kugira tukore subscribe vyihuta ku buryo ibiganiro byose bishaka bikomeze kugushikira ku gihe. Tudatinze reka ndabashikiriza ivyanzinduye, ndabereke ko umuziki w'u Burundi uri ku yindi ntambwe, iri ku yindi level imishimishije. Niyo mpamvu ndakubwira ati tora agatebe wicare wumvirize umushinga amateka the Monster cyangwa umushinga amateka Japhali akubwire. Muntu rero utarakora subscribe, nico gihe ukore subscribe ku buryo ibiganiro bishasha byose bikomeze kugushikirira ku gihe. Guys, tutagiye kure rero fata agatebe wicare wumvirize ivy'amateka y'umuziki w'u Burundi. Ku mwanya w'indwi turahasanga rero umuririmbyi yitwa Irankundaheri. Umwana yakoze ibigwi byinshi cyane, umwana yakoze amateka nga mu gihugu cy'u Burundi ndetse no hanze y'igihugu, kuko uyu mwana arakunzwe hanze y'igihugu no mu gihugu, kuko n'umwana yakoze amateka. Indirimbo ziwe zose zabaye amahiti, za Madame, za Kode, eka n'izindi. No musi turi ku ndirimbo yitwa Samborera yakurije 1 miliyoni mu kwezi kumwe n'imisi itarenga indwi, niho yakwiza umuriyoni w'amaviews. Benda kubwira Dramati wumva iki cyangwa ugazahura iki? Benshi bakomeje kumwitwa Bebikira. Guys, Bebikira gisigura iki? Gisigura iki guys? Ubane nanje rero paka ino video iheze ndakubwira jewe ko ndumushinga amateka y'umuziki w'u Burundi. Umwanya w'inzu rero turasanga umuririmbyi yitwa Irankundaheri, ariwe bitwa Dramati cyangwa umwitwe Bebikira. N'umwana yasohoye indirimbo yitwa Samborera, indirimbo ubona ko yagiye kuyikuramo ingware nyinshi cyane zigiye zitandukanye, kuko iyo ndirimbo bisa n'indirimbo y'umuririmbyi akomeye cyane aturuka mu gihugu cy'u Rwanda. Uyo sundi bamwitwa Chris Ease, nawe nyene iyo ndirimbo ikaza kwitwa Samborera. Guys, mbega
aba umuririmbyi mbega atangiye kugira akora amahiti nk'aya avugishe benshi atangure kubajugumiza n'abanyamahanga akomeza agenda abajugumiza pole. Niyo mpamvu rero mbwira abanyamahanga benshi cyane bagende gakeya kuko aba bana burya ahantu haranyerera. Aba bana icyo nababwira coco bahagurutse magabo babereke ko umuziki watanguye kubona ibara ryawo. Uyu mwana mwibuke ko benshi bagiye baramugwanya akora amayiti menshi agiye atandukanye, cyane abaririmbyi b'abarundi bakomeje kumugwanya, abapromotere bakomeza kumugwanya bavuga ati nta kuntu uyu mwana yokora amahiti nk'aya n'abasaza batarayakora. Ni kukubera kazi njye ndakubwira coco, mu gihe uriko urakora akazi runaka ukagashiramo umwete ukikihebera ugakora cyane, byose bizoba ibyawe kuko uzoba warabikoreye, kandi nta biza utabikoreye, bisaba gukora udacika intege. Niyo mpamvu ndakubwira ati rero umuntu wese uri ku kivi nico gihe uhaguruke ukore, kuko aba baririmbyi uko bari kera siko bari ubu, umugabo uko bari ubu ni intambwe ishimishije cyane. Iyo n'umwanya rero w'indwi tuhasanga umuririmbyi yitwa Dramati, indirimbo yiwe ikaba yakuje 1 miliyoni n'iminsi indwi hejuru ko miliyoni w'amavyuzi. Cyo nakubwira coco rero nico gihe ugume hafi ndakubwira amateka y'umuziki w'u Burundi. Ku mwanya wa gatandatu turahasanga umwana yitwa Edric Akimu, umwana yakoze amateka, yakoze amayiti menshi, indirimbo zikaba amayiti, ndetse no mu Rwanda baramutumako bamusaba korabo. Icyo no kubwira coco n'umwana yavuye kure ariko avyitwaramo neza cyane muri no minsi, kuko agenda acukumiza abarijende batanguye umuziki kera, kuko nta wundi umuririmbyi arakwiza 1 miliyoni. Ni bake cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi bakwiza 1 miliyoni mu kwezi kumwe, n'abatanguye umuziki kera ntabarigera bakwiza 1 miliyoni mu kwezi kumwe. Uno mwana mwibuke ko ata management afise, ahubwo yipamba nuko iyo yipapa yongera yimama vyose aririhira. Niyo mpamvu ndakubwira ati aba bana bahagurutse magabo berekane ko umuziki w'u Burundi watanguye kubona ibara ryawo. Iyo nimero ya gatandatu ngaha mu muziki w'u Burundi, industry ikomeza kuba industry, kuko abana bakomeza kuryosha ibintu ndetse bongera batera ubwoba n'abanyamahanga. Ndabibutsa ko uyu mwana Edric Akimu yakomeje kubajugumiza no mu Rwanda bashaka kumutwiba, ariko Imana izagukinga. Umwana arikurayo aravuga ati jewe nkeneye gupambanira muhira aho navukiye, aho natereye uruzogi, nkorera igihugu cyamvyaye, nkorera igihugu cyanyibarutse. Niyo mpamvu rero jewe muno mwanya no kwigera nemukira igihugu cyamvyaye, nkundwe n'abanyamahanga, kandi nzi neza ko n'abarundi bankunda igihugu navukiyemo. Niyo mpamvu rero umwana yaciye afata decision yo kugaruka mu gihugu yavukiyemo, igihugu c'amavukiro, igihugu yatayemo urusogi, aze kugikorera. Mbe ndakubwiye kuduza ibendera, nuko uno mwana akomeza kuduza ibendera. Iyo niyo ndirimbo rero uza kumanya wa gatandatu yabaye iya gatandatu ngaha mu gihugu cy'u Burundi, niyo yakuje 1 miliyoni mu kwezi kumwe. Guys, turagenda ku mwanya wa gatanu. Ku mwanya wa gatanu turasanga indirimbo yitwa Ntagaso. Mbe ndakubwiye Ntagaso wumva iki cyangwa ugatahura iki? Uno muririmbyi WJ once again azobakoma kuko yongera abakome. Ndabibutsa ko ino ndirimbo yitwa Ntagaso ni indirimbo yagiye iravugwa n'amajambo menshi, bayivuga ko amajambo menshi iterwa na commentaire zigiye zitandukanye, kuko ino ndirimbo irimo amajambo akomeye cyane. Wumva ko amajambo arimo ari amajambo y'ubwenge, akubwira ati umwana jewe ntagaso ugende buke kuko hano haranyerera, ugiye cyane uragwa. Mbe ndakubwiye Ntagaso wumva iki cyangwa ugatahura iki? Mwibuke ko uno mwana ikindi naco, mwibuke ko uno mwana yagiye aracibye intege
n'abarundi ndetse nabo hanze, kuko cyane cyane n'abarundi kuko bagiye baramuca intege avuga ati iyo ndirimbo urayirekuye, ariko amajambo ayirimo si meza na gato, kuko amajambo ubona ko ariko aratyoza uwundi umuntu muri kariyeri y'umuziki. Guys, mwibaza ko yariko arabwira ndi? Guys, muri commentaire jewe sindamuvuga kuko nawe mwarabibonye, shaka kubigarukako kuko ugumye ugaruka ku bintu vyagashe vyaheze, bisa nkaho umengo uri kugarukana intambara yaheze. Urumva ugarukanye intambara naho yaheze, urashobora no guhanwa, kandi urashobora guhanwa bisunze amategeko, kuko ugarukanye intambara mu gihe c'amahoro urumva ni indi dosiyo urumva ko ari indi dosiyo igoye. Guys, turaja ro ku mwanya wa kane, turahasanga indirimbo yitwa No Love, indirimbo imeze neza cyane, indirimbo kandi yongeye iteye n'agahinda, kuko amajambo ari muri iyo ndirimbo ucubona ko umwana bari bamwanse, bari bashwanye n'ugifeyasi ciwe ari we bitwa DJ Fernando cyangwa umwitwe Mr. I. Umwana yakoze amateka nga mu gihugu cy'u Burundi, kandi ndabibutsa ko uno mwana yakoze amahiti menshi cyane agiye atandukanye, za Kazimimana Inkunda ni nyinshi cyane yagiye akora umwana, ni nyinshi zigiye zitandukanye, za Kazimimana Inkunda bene za Berisima. Guys, izo nizo ndirimbo zabaye amahiti, za Kazimimana Inkunda, za Berisima. Mwibuke ko uno mwana yakoze hiti cyane cyane mu gihugu cy'u Rwanda, bakomeje kumwikundira uno mwana yitwa DJ Fernando. Kandi mwibuke DJ Fernando ubu tuvugana ariko ari papa yongera yimama, byose arifasha kuko na management afise. Mwibuke ko yahoze ari muri management yitwa We Love Music, ariko amasezerano yiwaza kurangira aza kwipapa yongera yimama, none gushikana n'uyu munsi niwe yifasha byose. Niyo mpamvu ndakubwira ati aba bantu ubu bari papa bongera bimama ntibashaka umuntu abakandamiza cyangwa bahagarara ku izosi, kuko baramaze kuitahura, baramaze kubona ko nubwo bata management bogira bazopambana paka bageze ku musozo. Niyo mpamvu ndakubwira ati bariko baraharanira umuziki w'u Burundi kugira uduze ibendera. Mbere nagogiye kuduza ibendera, wumva iki cyangwa ugatahura iki? Indirimbo rero yitwa No Love ni indirimbo yamaze ukwezi kumwe ikwiza 1 miliyoni mu gihe gitoya cyane. Niho rero ubu imaze amezi 2 guys isohotse iyo indirimbo imeze neza, ariko naho ari meze neza ubona ko ari y'umubabaro, ni y'urukundo, biberekana ko umwana bari bamubabaje. Guys, turagaruka rero ku mwanya tudatinda, turagaruka ku mwanya wa gatatu, turahasanga intare yitwa Ravage Inka. Guys, iyo witwa Alvin Smith ndakubya Alvin Smith wumva iki cyaho gatawe. God, indirimbo yiwe yitwa Ndiye Coupe, umwana yakoze abayiti menshi guys, Akadaje n'izindi bari kumwe na Juno Kizigenza wo mu Rwanda. Ni menshi amayiti yagiye arakora, menshi yagiye yitwa Turajana. Izo niyo mahiti menshi yakomeje gukubita. None nguyu agarutse ku kirimbo cyitwa Ndiye Coupe, nawe yene yakuje 1 miliyoni mu kwezi kumwe, none bageze mu miliyoni n'amajana ngahe. Guys, ndakubwira umuziki w'u Burundi watanguye kubona ibara ryawo, kandi ndakubwiye ko watanguye kubona ibara ryawo ntutusha, kuko aba bana bazobakoma bongere bakoma. Mwibuka ko uno mwana Alvin Smith benshi bakomeje kuvuga ati ari n'umukomedie, abandi bakavuga no mu artiste, abandi bakavuga no mukinyi w'amafilme. No, siko bimeze. Uyu n'umuririmbyi kandi akomeye cyane nga mu gihugu cy'u Burundi, eka ndetse ujabutse hakurya ya Kanyaru cyangwa hakurya ya Tanganyika, ni ucumenya ko umwana azwi mu bindi bihugu no mu gihugu, kuko akomeza kubakoma yongera bakoma. Alvin Smith benshi bakomeje kuvuga ko ari umukomedie. No, si kwari gusa arashiramo ibintu byo kuderanja mu byo ari
turakora kugire nta kazi n'akamwe katajamwo umunezero, kuko nta mubabaro tuba dukeneye umunezero. Ibintu gucangamura akazi, icyo bitwa gucangamura akazi. Guys, cyo nakubwira ko uyu ni umu artiste, si umukomedi kandi si umukinnyi w'amafilm. Ehe rero harageze wumve vya bihangange vyo mu muziki w'u Burundi. Narababwiye yuko jewe nzobazanira amateka y'umuziki w'u Burundi. Guys, nico gihe ugire subscribe ku buryo ibiganiro bishasha vyose bikomeze kugushikirira ku gihe. Guys, mbega ku mwanya wa kabiri turahasanga intare ariyo bitwa the king of music in Burundi, ariwe bitwa Big Fizzo Ndugwe Mugani Desire. Guys, mbenda gubwiye Big Farias wumviki cyangwa ugatahura. Uyu niyo ndirimbo yiwe yitwa Niwe Shaka, indirimbo yakomeje gukoma abanyamahanga, yongera ikoma n'abarundi bagiye batandukanye, kuko umusaza ari ku ntebe yiwe ntawigera amuhemukira, kuko abafise abate biwe baba bari hafi, baba bamukikuje. Niyo mpamvu atakintu na kimwe cyo kwigera kimukanga, akubwira ati Niwe Shaka. Iyo niyo ndirimbo yabaye ya kabiri nga mu gihugu cy'u Burundi. Iyo niyo ndirimbo kwanza igira kabiri yakwije 1 miliyoni mu kwezi kumwe, ari kumwe n'umwana wiwe yatoje, umunyeshuri wiwe. Mwibuke amajambo yigeze kuvuga kuri Melanimbo, yavuga ati uno mwana mushake mumunteranye ko mushake mugirene, ntabwo nzomuheba, ntabwo tuzokwangana, ahubwo nzomufasha, ndamwereka ingene bahiga ubugari, ndamwereka ingene bahiga inoti, ndamwereka n'ingene umuziki bawudandaza n'ingene urihwa. Niyo mpamvu ndakubwira ati jewe uno mwana wo muzomunteranya ko ntabwo nzokwigira ndamuhemukira, ahubwo aho kumuhemukira nzomwegera, ndamwiyekereze, ndamwereke inzira nyinshi tugenda ducamwo, ndamwereke inzira ducishamwo vya biceri. Niyo mpamvu ndakubwira ati burya iyo umusaza avuze none wumva iki cyangwa ugatahura iki? Indirimbo rero yitwa Niwe Shaka niyo ndirimbo yabaye ya kabiri nga mu gihugu cy'u Burundi, yarabwe n'abantu benshi cyane. Niyo ndirimbo yaguje 1 miliyoni, ndakubwiye 1 miliyoni abari umuriyoni umwe w'amaviews, akaba yawukwijije mu kwezi kumwe. None ubu igeze mu miliyoni n'ibihumbi amajana. Guys, mbe ndakubwiye umusaza wumva iki cyangwa ugatahura iki? Guys, ku mwanya rero wa mbere turahasanga the king of music in Burundi, umwami w'umuziki w'u Burundi, ndetse umwami w'amapiano, the king of piano in Burundi, from Burundi. Guys, mbe ndakubwiye Satura ushobora gukekeranya uvuga ati mbega uri kuravuga ni Satubi cyangwa ni Satura. Guys, ndakubwira Satubi na Satura ayo mazina nayo umwe. Ndakubwiye Satubi cyangwa Satu cyangwa Bizimana cyangwa Abubakare, uyo numwe gusa. Ndakubwira ko ndakubwiye Kirisese kwaza wumva iki cyangwa ugatahura iki? Benshi mvuze Kirisese batangura kwibaza ati ya mapiano yo muri South Africa cyangwa ya mapiano yo muri Tanzania. Oya, Kirisese ni izina ry'indirimbo ya Satubi, indirimbo ikomeje kubica bigacika nga mu gihugu cy'u Burundi no hanze y'igihugu, cyane cyane East Africa ndetse na Africa, kuko n'isi yose ikomeza gusakara iyo ndirimbo yitwa Kirisese. Iyo niyo ndirimbo iza ku mwanya wa mbere nga mu gihugu cy'u Burundi, yakwije 1 miliyoni mu minsi 10 nga mu Burundi, akataraboneka nga mu gihugu cy'u Burundi. Guys, uyu musaza ndabibutsa ko azobakoma, yongera abakome, kuko akomeza kubereka ko umuziki w'u Burundi ukiri ku isonga. Kandi ndakubwiye ko umuziki w'u Burundi urenze ntiwigera uhakana, kuko uyu musaza azobakoma, yongera abakome. Kirisese rero niyo ndirimbo ikomeza kuza ku mwanya wa mbere no ngaha muri East Africa, kuko niyo ndirimbo yakomeje gukundwa cyane n'abanyamahanga paraporo y'abarundi, kuko
ugiye kuraba amaprosha menshi n'abanyamahanga bagiye barayiraba. Niyo mpamvu ndakubwira ati uyu musaza azobakoma yongere abakome. Ariko ndakubwiye ko ari we mwami w'umuziki w'ubu ntuzokwigera upinga cyangwa umpingishe, kuko jewe ivyo mba niko ndavuga ivyo mba nabonye naverifye. Narababwiye ko ari jewe mu promota, jewe ni jewe ndi drive, ni jewe ndakubwira turira, tushitse nkakubwira ururuka nkabandanya.